Welcome back to the channel yacu ni Buja Hits. Channel name ni Buja Hits. Let's make something big and let's make something different. Nkuko bisanzwe uragira subscribe usheko na j'aime ugurire nakajya ka notification kugira ngo the next video ubu wa mbere kuyiraba, right? Gumana natwe uno musi dufise umuririmbyi atari muto kandi atari gito, wona wose uwundi ni MB Data, mzee wa Kiramutuna. Fresh bo? Fresh. Umeze neza? Umeze neza cyane. Uraberewe? Naberewe ntari ibere. Sasa, uheruka gusohora indirimbo yitwa Kiramutuna. Kiramutuna ni giki yawe? Kiramuzingazinga. Washatse kuvuga? Nashatse kuvuga hari abantu usanga bafise abahungu bakundanye cyangwa abakobwa bafise abahungu bakundanye ugasanga amuhebye kubw'imvo kanaka ko yabonye uko adafise ikintu yashaka agakurikira abagifise mu nyuma akaza guhura n'undi amusanasana akamugira umuntu akipfuza kandi amubonye akipfuza kandi go bico yakurikiye akongera kwipfuza gusubira kuco yansi. Urumva ragaca asanga n'urya muntu bimeze fresh, urumva ategezwa kubabara ati kubera iki kibanza ntakigumyemo. Abantu ubona yuko mu ndirimbo zawe the format jambo ukoresha tugora. Arabagora kuko ikirundi kiragoye cyane. Turacirengagiza mugabo nico cyagaciro kuri twebwe. Kiki kirundi gikura? Ni kirundi nk'ico muvuga. Gusa niko twamaze kuba nk'abazungu ibintu byose tuguma muri offete parce que mbani atari. Donc ushatse kuvuga ko ushobora kuburi umwe mu baririmbyi bashobora kuvuga 100% ikirundi batavanze. Ndabyizera mugabo sinovuga ko ndi mu bambere. Ndaguchallenge none ubu no mwanya nusuye kumbwira ukavanga n'ururimi. Mwumvise abakunzi wa Buja Hits ngo ari mubare ni muririmbye ashobora kuvuga atavanze. Let's go. Jenny winkundira. Man, tugiye tuje muri TikTok. Bite? Isawa. Girlfriend wawe yitwa gute? Private life yitwa Diane. Weje kuvanga indimi man? So kuvuga ngo no kuvanga indimi niwe ko wanjanye ko nawe ni kuri kurambaza burya no kwishura ico wambaje iki. Wavuze ko ushobora kuba uri mu baririmbyi bavuga ikirundi 100% ari abamani bavanze. Sinakubwiye ko ari 100%. We nakubwiye ati sishura kugira iki? Sishura kwiklasa. Mugabo ndafise kubigerageza. Yego. Wavuze uti ni private life kuba inzina giwe kubera ko urumushira uri umwe mu baririmbyi bahora bamugaragaza bijya bisigura iki ejo ni mwahebana none ko izo bigoye bo kira muntu wese ariko arakora ikintu urumva ntushira imbere guhebana ubwo urakora ikintu ushira imbere ko ikintu cyose gitegezwa gukomera bipfana n'inyifato yawe ibiri imbere bizimana. Ni giki ukunda gukora ku munsi misi yose? Cyo ngunda gukora ku munsi icyama kigaruka buri gihe kwicara ndumwe kubera kubikunda. Ndabikunda ko birafasha kwiyumvira cyane iyo ndiko ndiyumvira ibyo nzokora ejo bisumba ibyo narimaze gukora. Kubera iki wambaye kala nka black and white nizo zidomina cyane mu mantu zeyo yawe? Why? Nkunda white cyane gusumba. Why wambaye kirato? Kubera ko wahisemo ico kirato exactly mu birato by'ishofise? Bo kira muntu wese bivana na style yacaguye yatoye y'umunsi ko urafise kuvuga ati no munsi ndafise kwambara ikandambiri ndafise kubikora nkambara ikandambiri ku ikoti mba bivana n'ico uvuga ati no munsi negezwe gukora ikintu kugira ngo abantu babone ko ikintu gifise indi look. Bahara bavuga we yuko uri umwe mu baririmbyi batari à l'aise cyane kuri stage byo babiva kuke? Bo ico byo biva ko nanje ntaconze. Donc nacugiye gukora kugira ubyameliyohe basi. Ico nabangiye gukora ni buri munota buri saa turacamiliyora kugira ngo gishoye kugira iyindi ntumbero yacu. Bo abantu bajije umuntu uko biyumviriye. Mugabo nkaje siko ndabibona ndabona intambwe buri munota igendera kura. Tubwira amahera wambariye. Nzobatwara ku musirista babwire ko je ntabyo novuga birangora mu buzima ko bivuga cyane. Wambikwa nande? Si bisanzwe cheval. Ipantaro wayiguzanga? Nibwo n'ubuzima bw'indani cyane.
igikuru nuko ubona ko nambaye nkabegwa tu canke nkafuka amagufa nibyo bya nyamukuru kubera ko wambaye ishanete wahisemo kwambara ishanete zibiri mu izosi biravana nivyo baba gutoje bivuga ati birajanye bimeze mwene uko kira muntu wese n'ikintu avuga ati kinda kijanyishije combera canke combihira ibindi nahisemo ninda gutorera impuzo wambara impuzo nambara ku munsi nije ndazitorera muga bivanye nuko umustilist aba yarampangiye uburyo ushobora kuvuga ati birajanye buri gihe buri ku munsi n'umustilist wawe agupangira ampangiriye style mu gihe tugiye kugira shopping mu gihe tugiye kugira shopping cyamenye ati bizokwama bijana gutya bizokoma bigenda ukwego kugira shopping kangahe sisho kubihara birafise kubona kabiri gatatu musomeni ya ni giki MB Data akunda kurusha byose ndakunda imana naho ndumunyavyaha ikintu cambere ukora ni byinshi nkora ikintu cambere nkora mbyutse manza gushima kuko kinyamukuru nuhoraho ica kabiri yaba bimbana byinshi kuko ibintu nkora ni byinshi cyane byuka ndaririmba tu ko niyo mood yanje avant yugusenga nimba usenga mu ijoro ry'uryame nigikukora manza gutazira ko byose birimo niya hispo ukunda kuririmba kuririmba kuri wowe ni sport si nka plaisir kuririmba je biringo ibintu byinshi muri jewe mugihe numva umenga no shavura candirimba bica bihera mugihe numva ko umenga umuntu yandakaje ndirimbye sanga nitiro ryantwaye mugihe numva umenga ndameze nabi mu muhogo ndaririmba nkumva umenga ndanonotse kandi nkimva ko umenga ndugurutse by'ukuri iyo utaba MB Data umuririmbyi wari kubiki nari kubica Imana yategetse ko nari kuba ikindi kintu wokwifuje ko wowe atari umuririmbyi uko kitabaye nta kundi urumva iki ni Imana yashatse ko kiba MB Data kutamuzi idekrive urinde MB Data ni Moise Butoyi umwana avuka mu bana 12 akaba girindwi abanturuka muri commune Mutimbizi zone ya Gatumba wo gushavuza yo gukorera iki sinokivuga ko bomenyera cyane uwo shaka kukuryohera gukora uwo shaka kunyohera nawe yomenyera cyane yo kwama yanyikirize ko kugira ngo ankorere ibibi kugira ngo arondere no kungena nezereza kugira ngo ndavyibagire mana dutucanganya sukubacanganye kirazira ko umuntu ashobora kukumenyera cyane abakunzi bo Buja Hits mwamumvishe ni MB Data yababwiye byinshi yababwiye why yatoize no muzu yababwiye ko yamikwa n'umustilist ngo akora hafi kabiri canke gatatu shopping musomene ngo bivana murumva yuko ari umuririmbyi twobwe ko yoba yipanze neza cane ahanje yari Mishu Miracle mumenye ko ndabakunda cane abakunzi ba Buja Hits mugumane natwe twababwihangira uyu mwaka let's make something big let's make something different ahanje ndabwiye ko tuzosubira mu kindi kiganiro je vous aime je vous embrasse nimwibagire kugira subscribe muravyibuka mwese mu kindi kiganiro